ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza Ingozi mu ntara ya Butanyerera kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga haritezwe naho nyene ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza i Bujumbura mu ntara ya Bujumbura kuri dogere Celsius 30. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:09 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:05 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.